aha na ubundi ajya na niyo nzima Sonia navyo era nk'ukwega gato kugira mu Runo wa kane umugujejwe amatora seni uri gutanga amakarata y'itora mu gihugu cose. Aho Mashariki TV yaciye nko mu kibanza c'itora co kwishure shingiro rya Mirango ya kabiri bita ku Bafaransa muri zone ya Kamenge no kwishure shingiro rya École Primaire du Jardin Public muri zone ya Nyakabiga hamwe no mu kibanza c'ishure kaminuza Université Sagesse d'Afrique muri quartier asiatique itangwa ry'amakarata y'itora ryariko rigenda neza. Ariko hariho n'abatashobora kuronswa ikarata y'itora kuko biyandikishije ruguru. Abo nabo bigasabwa ko baduga kuyatora iyo biyandikishirije. Hari kandi n'abatakaje ikarata karanga muntu bari bafise baciyandikisha ugasanga nshasha baronse ntihuje inomero niyo bari bafise, abo rero bakaba batemerewe kuronswa ikarata y'itora. Mwomenya ko itangwa ry'ikarata y'itora mu gihugu cose rizorangira kuri uno wa mbere rikazomara imisi 5.